Good morning, RDL viewers. It's me again. If you remember, I once came here towards the beginning of the year when it was raining hard to show you how Tanganyika Lake waters had flooded this neighborhood. So today it's an update of what is happening months after, and it was 3 months of dry season, summer. Let's see how the people of this community have coped and what they have done to rehabilitate their homes. Yes, if you remember correctly, there were workers who were trying to stack this sand in front of gates, in front of the plots, so that the water doesn't gain entry. And as you can see, like here, this person tried to elevate the entryway so that with cement, so that the water does not get in. So today it's an update. If you remember correctly, this place was flooded and there was sand, and people were trying to, yes, to try and get the water not to enter their homes. So here I am today after, I believe it's 4 months, and then you can see today it's dry. It's dry and there is no water. It has subsided because that time we could not reach, with my camera guy, we could not reach all the way down. But as you can see, the soil I'm walking on, the street is dry. Remember there, it was completely flooded. This plot too was completely flooded. Yes, so this is the update. As you can see, I think they returned in their homes because they had vacated. They could no longer stay here. Yes, so it was a great loss. Here is the to tell you just how the water was so high in their homes. Look at the level on this gate, down on this gate. You can see how high the water was. Beautiful palm trees, because Bujumbura and palm trees are like one. Yes, every city close to the lake, palm trees lack the soil, sandy soil. This plot was completely flooded. Look at it today. Yeah, it's still marshy. Like you can see, these plants are like the ones that grows in the water. Yeah, water-based plants. Those one too. So yeah, but today it's, you can walk in. I'm surprised. Yes, those sacks that containing sand. Ego banywanyi ba televiziyo ODL TV, ndabaramukije mwese. Muri kano gatondo nazindukiye, nagarutse hamwe mu Kibenga Lake, Kibenga yo hepfo, aho twari twaraje mu mezi aheze y'imvura, tubereka ingene amazi y'ikiyaga Tanganyika bifatanyije n'imvura vyari vyarateye hano hantu. Uno musi naba nagarutse kubera mwabinsavye ndabereka ingene ubu tumaze amezi 3 turi muci, ndabereke ingene ibintu vyifashe. Muribuka ko umukameramani wanje aha hose bari bamuhetse ku rutugu, hari mu mazi.
uno munsi harumye, mugabo urabona aho amazi yagera, unahabona mwenyene yari menshi cane, yatugera nko ku nivo y'umukondo. Iyi eglise ntiwashobora kuyigerako utambuka, bategereza kuguterura. Ibikorwa vyayo vyasa n'ivyahagaze, ubu sinzi ko bahagarutse. Ivyo bintu dusubira kubaza turonse uwo tuza kubaza. Yego harya hose hari mu mazi nkuko mubibona, barya nibo bari baragerageje hinge nzuminge. Ego murabibonye ko bari baragerageje guproteja irya mur, irya clôture, mugabo n'ubundi urabona amazi aho yagera. Bari baragerageje kuhapanga udusaho, nibaza ko ari udusaho, udusac de sable twuzuye imisenyi, utugudira twuzuye imisenyi. Ivyo niko yari yagerageje kubikora, mugabo vyari vyasenzwe kubera amazi yaduga ku murindi munini. Amazi yaduga ku murindi munini. Ni sawa? Ego niwagiye kw'ishuri? Ntiwiga? Okay. Mama wawe ari muhira? He, ngo umunyereke none, ngo tujane umunyereke. Ari muri etage? Oh, mu rushengero. He says the mother is in this church upstairs. Yes, I believe they live here or they pray in this church. They are congregants of this church. So this place was all flooded. Hari huzuye amazi, ntiwashobora no kuhaza. Ndatangaye ukuntu uno munsi humye. Twizere ko amazi atazohagaruka, aba bose bari baragiye. Nkuko mubibona amakrotire yabo ntiwashobora no kuyabona. Ngena ari heza cane. Aka quartier ni keza, kegereye ikiyaga. Mu busanzwe kwegera ikiyaga byari ibintu biri top cane. Ni kuvuga yuko ushobora gutembera uba hafi yaho, akayaga kaho. Ariko abantu bari batinye kuba hafi y'ikiyaga ngahi Bujumbura. Byari vyacitse ibintu biteye ubwoba, umuntu adashobora kwigereza ko. Hari ababuze ibintu vyose vyo mu nzu, amazi yaduze giturumbuka. N'ubu murayabona, si bose nibaza ko baba baragarutse. Haraheze amezi 3 ibi bintu bibaye. Murabona yuko aha hoho bano bantu no kubomora amazi yarabomoye. Twegere aha hose sinashobora gushikayo kirya gihe ngo ndabereke neza, ariko ubu uku niko bimeze. Nimwirabire namwe ukuntu bimeze. Raba murabona nk'iyi nzu nyeneyo yarahevye n'ukuri. Ntushobora kuba mu mazi nkaya, vyogorana cane. Iyi clôture murabona ko yasambutse, clôture yarasambutse. Reka ngerageze kugira kuri aya matafari, mugabo murabona ko amazi kuraba yaracariyo. Iyi ni inzu yari kiriko irubakwa, mugangira bari bahevye no guheba kubera ntibobandanya wubaka mu bihe bitoroshe nk'ibi by'umwuzure. Iyi myuzure rero yabaye henshi, yabaye mu Gatumba, iba mu makartier yose ari periferique ku kiyaga Kinindo. Iyi taha turi muri Kibenga Lake, Kibenga yo hepfo. Ego murabona nivo y'amazi aho yagera, mugabo ukompaye urabona ko yagabanutse cane. Haravuye ko nk'isantimetero zihakwa kugera ku metero, nk'isantimetero 80 amazi yaramanutse. Twizere rero ko iyi saison de pluie igira itangure mu kw'icumi itazogarukana uyundi murindi w'amazi ngo basubire kwa kundi nyene aho bari canke noneho bahebe burundu ano mazu, bayahebe.
nagerageje kugira mwikere hajya hose mwe murabibona ko amazi yabateye hose. Uyu wewe iri barabara riri impraticable, ntushobora kuricako. Ngaha hose urabona ko yari amabarabara imiduga ishobora gucako ikinjira mu makrotire canke bene amazu bakahaca, ariko ubu ntibikunda izi zose. Dusubire rero inyuma tugerageze kurondera uwo twobaza ingene ibintu vyifashe, nimba abantu baragarutse, ico biteze mu bufasha bwa leta ishobora kubafasha kuhakora, kuko muribuka ko muri twabavuze ati bashoboye kuhakora amazi ntasubire gutega, peut-être kwimba amakanivo, kwimba les voies d'écoulement des eaux de pluie, ayo mazi y'imvura menshi yaciye yahura n'aya Tanganyika agaca yabashwaramwo akabadugira mu mazu. Bavuga bati habonetse uburyo burama amazi yo ntiyobandanyije aduga. Urabona ko bahasutse vya bintu biva ku mashantiye, sinzi ngene bavyita, barahasutse kugira ngo amazi agarukire ino. Mugabo reka mbandanye gato ngira ngo turaza kubona aho inzu complètement zatwawe, ziratwagwa zose, ariko aho siko turaca murabona aho amazi yagera, murahabona aba bose ca gihe na zino ntiwashobora kugira kurengana. Aha hose sinashobora kuhashika, ariko uno munsi ndashoboye kuhashika. Hama turumva pompe, motor pompe, twibaza ko uwo ariko arakoresha mu kuvoma amazi mu parcelle yiwe ayakurayo. Reka ngerageze kujabuka, njabukira aha ndabereke nk'uyu nibaza ko portail iracugaye, ni etage iracugaye kubera indani hose huzuye amazi. Murabibona indani huzuye amazi. Tubona runo ruhombo rw'abantu baguze amaparsera muri ino quartier. Mu Kibenga hari hasanzwe iyo hepfo hatabaye viabilize, abantu barahanye amabarabara, barahana inzira zo gushika, mugabo nuko nyene nta mifurege ihaciye. Nk'uyu nawe nyene murabona ko sininjira, mugabo murabona ko nawe nyene inzu yiwe nibaza ko bariko baragerageza gukoresha iyi motor pompe kugira ngo bakure y'amazi, bavoma amazi bayakure mu rupangu. Ariko bari badugije uwo musenyi, murabona ko uri hejuru cane, ariko aho imvura bicigwira icitwara umusenyi ikawusubiza mu kiyaga. Ego mwaramutse, wewe uba ngaha, uba maja ngaha misi yose? Ndakubaza utubazo dukeyi cane. Nagira ndakubaze, twamye ngaha kuraba, hari mu kwa gatatu ntihenze, ntitwashobora no kurengana ijya nzu iri haruguru ya rurya rushengero, ntitwashobora no kurengana. Rero kuva ico gihe urabona twaciye tuja muci, imvura iragabanuka. Mwe muba ngaha vyagenze gute? Mwari mwaragiye hama vyagenze gute? Hama muragaruka bimeze gute?
gerageza kuvuga cyane ngira bakumve. Mwari mwaragiye twari twaragiye amaturagaruka urabona ko amazi ubu ariko arasubira inyuma bukebuke. Twari twaragiye amaturagaruka. Mwari mwatinye ko ashobora kuduga mugatwagwa narijya haba hari abana batoyi n'ibintu. Ego none ko imvura buci isubira kugaruka muribaza yuko bizoborohera kuguma ngaha muri kino kibano? Oya n'ubundi tuzoja dusubira tugende aba tuzogaruka asuye gupunguka. Ego nta bantu boba baraje ubona ko arabo mu nzego zijejwe gukingira ibiza n'isibe kuraba ingene hameze, nta bantu mwabonye bahatembera baharaba ingene hokogwa? Oya ntawe nabonye. Umwe wese agerageza gukoresha uburyo bwiwe abantu baba ngaha kugira bakura amazi mu mpango zabo. Okay. Rujya rushengero rujya rurakora ubu? Bararusengeramo? Baragarutse rurakora. Okay. Urumva amashantiye yose yaciye ahagarara aho bariko barubaka nkaho nyene aho kuri iyo nzu? Ego yaciye ahagarara. Byaciye bihagarara ibikorwa byose? Byaciye bihagarara. Uruhombo abantu bahomvye ibintu bingana iki wewe ubiraba? Ni byinshi nta n'ibyo waruruka mara. Ego rero musaba iki amashirahamwe mpuzamakungu yabona bino bintu byateye imiryango yino n'uruhombo baronse? Ni ikihe coba nk'ikintu gikorwa nyamukuru cyo kuba kugira bino bintu bihere? Ibyohera kandi n'ubundi imvura iguye azoca asubira agaruke wumva vyohera. Ahubwo nuko icyo twosaba nuko boza baradufasha bukebuke nyene badufasha nk'udufaranga nka dukeya kugira natwe tuzibire nuko twohaba na kabiri. Okay, murakoze kuduha ikiganiro. Twariko turereka abantu tweretse mu kwa gatatu ingene ubu ibintu bimeze. Naberetse ko uyu ariko aragerageza gukoresha motor pompe kugira ngo akura amazi mu rugo rwiwe kandi yongera anaduza. Mugabo urabona ko imbere yiwe n'ubundi izi parcelle rero sinigeze ndazishikira kijya gihe ako murazibona amakrotire yarasenyutse kuko krotire ntiyoguma mu mazi umwanya munini hama bireke gusenyuka. Nuko rero ibintu bimeze ntivyoroshe ku bantu bari baraguze hano hantu. Ntituzi ko hari imizibukiro bazobaha kubendamniza nyimba hatari viabilize bizogorana. Wari yarafashe nk'amadeni mu mabanke bizogorana n'ukuri n'uruhombo rutagira uko ruvugwa. Ego nguku rero uku kwari ugusubira inyuma. Twarabemereye yuko tuzoba turabashikira mu kibano tukabereka ingene ibintu byifashe. Rero ntitwari kubireka uko twabiberetse. Ni vyiza ko tugaruka tugasubira tukabereka. Peut-être tuzosubira tuhagaruke rero imvura iri kiragwa dusubire tubereke. Uru ruhombo rwose murarubona nk'uyu yari karubaka inzu nziza cane mugabo yari yahagaritse. Uyu we abo bari mu mazi gushika ku madirisha nta na kimwe bashobora kubandanya. Aha niko nca muri kano kayira mbona babagabo bariko baraseha imisenyi. Ijya nzu yararengewe gushika ku madirisha ijya aha rero turi muri lake namaze gushika mu kiyaga n'ukuri nanje ngira ngiye koga. Uku niko amazi atobora. Amazi iyo yagize yaratobora. Mbega nta bintu by'ubusuma vyahabaye by'ibikoresho abantu bagaca bikika mukiza mukumva ati abantu bivye amadirisha bivye ibiki? Hagumye hatekanye, bagumye bahacungera umutekano cane cane bene amazu. Nibaza yuko bashobora gucungera ibintu vyabo naho biri mu mazi nk'aya madirisha kugira ngo abantu ntibashobore. None kera amazu yageraye turabona inzu iri hariya, reka ndayizuminge. Aha turi muri Tanganyika basha, murabona Tanganyika sinshobora kurenga aha kuko aha hoho ni mu kiyaga ubu niho kigera. Murabona ijya nzu iri mu kiyaga, iri mu kiyaga. Izi nazo nyene ziri mu kiyaga baragerageza
kuzikingira mbwa ziri mu kiyaga mpava njayo gato ariko reka ndabereke zoominge murabe let me zoom. Okay, look at this house, completely destroyed and flooded by the waters of the Lake Tanganyika. Completely. This one is up to the windows level. Look at it, windows level. People are coming to fetch water here. They are fetching water in the lake because it's used for many purposes. It's used for watering plants. That house over there, that house is in the lake. There is nothing they can do about it. Uyu yarahevye inzu ntazogaruka kuhaba kiretse Yesu Kristo avuze ati ndasubije ikiyaga inyuma. Ariko twarumvise umuhinga mu vya environment yari yarasavye ko abantu batavogera ikiyaga bakagiha imetero ijana kuva kuri ico bakaba ariho batangura kubaka isa 50 metre. Ego yari yaravuze imetero 150 ntibavogera ikiyaga ariko murabona abari barubatse ntituzi bubaka ingene iyo kiyaga ariko caraduze bikwereka nivo caduze ko ari niniya cane kuko urya muntu ntiyari kubaka mu kiyaga. Ni ukuvuga ko nawe yubaka ico gihe ngira ngo ikiyaga yakibona a 100 metre mugabo uno musi. Rero iyi fenomene iba buri myaka 50 aho ikiyaga kiduga ni fenomene naturelle twe tudatahura. Mugabo nkuko nabivuze mu bindi biganiro abarundi culture du risque iratugora gufata nkama ngo tumenye ati ibi bintu tuko turakora ejo nejo bundi bizotuviramwo iki. Kwegera ikiyaga iyo gikingiriye si bibi, iyo cubakiye biraryoshe. Mbere inzu iri kuri lake mu bindi bihugu igurwa amafaranga menshi cane kubera nyene uba uri ahantu heza haryoshe kuba. Ariko muri bino bihugu vyacu ibiyaga ntibikingiye. Kwegera ikiyaga ni nko kwiyahura. Nibaza yuko ari ryo tandukaniro kubera ntumenye ingene ikiyaga kizomera. Ntigikingiye, inkengera zacu ntizikingiye na gato, ntizubakiye, nta rugomero, nta makanivo, nta mamire yakoreshejwe ivyuma n'isima yinshi n'amabuye. Murabona ino nzu urabona iri mu mazi. Nk'uyu yarahevye kiretse nkuko nabibabwiye haciye nk'iyindi myaka kuko twumva ko Tanganyika yigeze kuba igera hariya kuri radio televiziyo canke mu Buyenzi kuri Prince Regent. Peut-être urabona ko yari yarasubiye inyuma cane mu yindi myaka, ariko sinzi ko bazoba bakimenya amaparcelle yabo naho yarahagaze. Iyoyo vyofuma imbere niho yatwawe inyuma, ariko mbona humye. Ariko iyi iri mu mazi, ni etage mugabo iri mu mazi. Nibaza ko bitokunda yuko yinjira na gato, yarahavuye ari mu mazi. N'izi zose rero iki kiyaga nico bagomba kubereka. Ibi vyatsi n'ivyo mu kiyaga bimera iyo vyisanzuye biri mu kiyaga. Urabona izi nzu zose ziri mu mazi, ziri mu mazi, nta kintu na kimwe bokora. Ngaya rero nguko iyi ni Kibenga rero rirare twari twaje kubereka. Murayibona, murabona iyi etage iri mu mazi. Hafi yaho nyene ngaha ni mu kiyaga. Iki ni ikiyaga Tanganyika. Mbere abantu baca bicara bakaroba kuko barashobora kuba boronka amafi. Ego murakoze rero mwe mwashoboye kugendana nanje uno munsi mukaraba aho ibintu bigeze. Ndabashimiye nongera ndabifuriza umunsi mwiza aho muri hose. Muroranirwe, murondere muronka, hama mubandanye muraba ino shene
ibereka ibintu biri mu kibano ubuzima bwacu bwa misi yose. Mubandanye mugira subscribe. Ni jewe Darira n'impagaritse ndabashikiriza ibiganiro nkafata umwanya nkaza kuri tele. Ego muntera intege mu kugira subscribe, mu kugira j'aime, s'abonner, j'aime na partage. Musangire bino biganiro. Nkoresha telefone, nta buryo bunini mfise, nkoresha telefone nyene ngendanwa mugabo murabona yuko ifata ama image. Igikuru no kubereka amakuru y'ukuntu ibintu byifashe. Murakoze rero, dusubire tubonane mu kiganiro gikurikira. Ubutaha, bonne journée, je vous aime beaucoup. This is a total waste. Beautiful home like this, flooded to this level, using motor pump to drain all this water out. This is really, really a great loss of capital. Yeah, it's not easy to build a home. Sometimes you take loans in the bank, but this is what happens due to climate change. Climate change is real, guys. It's really, really happening. We don't know tomorrow. Rainy seasons come with strong rain and waters, and without proper infrastructure, this is what happens. It floods neighborhoods, it floods homes, and people vacate and they lose capital. Yeah, this is sad. It's really sad. The owner of this home must be, you know, desperate, and he's really in despair, whoever he is or she is. Yeah, saving all your lifetime to build a huge, the place is very huge. Like it's a huge compound, very huge. The neighbors have halted the building. Yeah, at least they hadn't finished or moved in, but it seems like this house was finished and it was already occupied, but people had to come out. So these are the workers. They are telling me they are draining the water out. Same neighborhood. Yeah. Mwaramutse mwese abakunzi n'abanywanyi ba televiziyo yacu, shene yacu ya ODL TV, ubuzima bwacu bwa misi yose. Nkuko mubibona nagarutse kandi ngaha muri Kibenga yo hepfo itari viabilize bahita Kibenga Lake. Mukaba mubona aho cagihe nabereka ivy'umwuzure wateye amazu yino aho bigeze. Tukaba twaje rero kubereka inyuma y'amezi 3 yici, twashaka turabe nyimba amazi yarasubiye inyuma, byagenze gute, nyimba nivo y'amazi yarasubiye inyuma, kandi tukaba twiyumvira nyimba iyi saison y'imvura igira itangure bizosubira bikaba canke. Mwabonye naberetse ingene abantu bo ngaha bavyifashemwo, bamwe baragarutse kuraba amazu yabo kugira barigire ico bakoze, abandi ndabona baraheberanye gose, baraheba. Rero nuko vyifashe, murambona mba naje kuri tele kugira ngo ndabashikiriza ibintu jewe nyene nakigoro nkora, muganda bikora ndabikunze. Ni jewe rero nabashikiriza ikiganiro Darira n'impagaritse. Murakoze kuba mwafashe umwanya mutoyi mu mwanya wanyu mukaraba iyi update. Dusubire duhurire kandi mu kiganiro gikurikira, mugire j'aime, s'abonner na partage mu yandi magroupe. Murakoze, umunsi mwiza. Bye bye.